kiganiro mwagiteguriwe n'ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingabo bibereye n'ubuvuzi kama Nifoteke Burundi, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Inshuti namwe bagenzi bakunzi b'ikigo Nifoteke Burundi, ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu by'ingaburo ibereye hamwe n'ubuvuzi kama, bakunzi b'imigwi ya Nifoteke ingaburikiza, imigwi ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye, imigwi irenga 160 mu nkundire ndabaramutse canke ndabahe mwiriwe, bigaterwa naho muherereye mu Burundi, mu Rwanda no mu bindi bihugu bitandukanye byo kw'isi. Uyu munsi tugiye kuganira namwe ku vyerekeranye n'ubushakashatsi twabakoreye ku ndwara igisibije mu Burundi no kw'isi. Indwara igwawe n'abantu benshi cyane, isinzikaza, ibabaza, abantu benshi mbere bibagisha kugira ngo barabe ko bokira. Indwara mu by'ukuri abantu benshi bari bagize imyaka bavuga bati dukorere ko ubushakashatsi, iyi ndwara iraturembeje, iradusinzikarije imiryango. Iyi ndwara nayo si yindi, ni indwara bita umwingo, mu rurimi rw'ikinyamazuru rw'igifaransa bita goitre. Muri iki cigwa rero tugiye kurabira hamwe ukuntu aka gahimba kagwara iyi ndwara bita goitre, ariko bita la glande thyroïde, ukuntu gakora, la physiologie de la glande thyroïde. Turaza kubereka kandi umwidondoro w'ukuntu iyi ndwara imeze, la definition. Iyo umuntu yagwaye iyi ndwara mbega mu mubiri wiwe bigenda gute, la physiopathologie. Hanyuma turabire hamwe ukuntu kw'isi bimeze, epidemiologie. Turabire hamwe ibimenyetso biranga iyi ndwara ariko twita les signes symptômes. Turabire hamwe uwo umuntu yasinzikaje uko amererwa, les complications. Hanyuma turabe ibitera iyi ndwara, les causes, les facteurs de risque. Hanyuma turabire hamwe rero umuntu yamaze kuyigwara ukuntu imiti kama yoyironka akayitegurira wenyene ubwiwe, hanyuma iyi ndwara akaca ayisezerera. Ku vyerekeranye rero n'aka gahimba bita la glande thyroïde, kaba munsi y'umuhogo inyuma y'amagufa abiri afatanya amagufa yo mu gikiriza. Ivyerekeranye n'ukuntu ako gahimba gakora, nagomba bwa mbere abatabizi bamenye ko ari agahimba gatoya cyane kangana n'umutwe w'urutoke. Agahimba gapima mu buryo bw'uburemere amagarama ari hagati ya 15 n'amagarama 30 ku muntu akuze. N'agahimba gato cyane mugo gakora ibikorwa bikora inka. Ntitugiye rero kuvuga ibikorwa bikorwa n'ako gahimba, les fonctions physiologiques de la glande thyroïde, kuko siyo ntumbero. Tugiye kwiga indwara y'umwingo, le goitre. Mugabo ni byiza yuko ako gahimba kagwara kakavyimbagana, ariko twita hypertrophie thyroïdienne. Umenya ngo ubuhomvyi iki tugereranye n'ibikorwa ako gahimba kavyimbye kari gasanzwe kadukorera. Kugira rero umenye aka gahimba icyo kamaze, ganza umenye yuko buri muntu wese afise mu bwonko bwiwe, le cerveau, à la base du cerveau, mu cicaro c'ubwonko hariho agahimba gahingura inkaburamubiri, glande endocrine bita l'hypothalamus. Mu Congereza bayita ngo ni master gland. Ni ukuvuga niko gahimba gakontorora ibihimba byose, uducendemangingo twose tw'umubiri duhingura inkaburamubiri bita les hormones. Ako gahimba rero bita hypothalamus gasanzwe gahingura inkaburamubiri, ikabura ka gahimba bita glande thyroïde. Iyo nkaburamubiri rero itangwa na hypothalamus yo mu bwonko bayita thyroliberine. Iyo ubwonko bwatanze iyo nkaburamubiri biciye mw'ako gahimba bita hypothalamus, hanyuma iyo thyroliberine igasukwa mu maraso y'umuntu, akandi gahimba gato cyane kangana n'urutete rw'ishaza mu cicaro c'ubwonko ahatumberanye n'amaso n'ugutwi, mugabo imbere mu bwonko
agahimba bita glande pituitaire canke hypophyse kangana n'urutete rw'ubwishaza, iyo thyroïde niho ica iza kubikwa. Hanyuma ico gihe rero icikabura, kuko ijambo hormone ante inkaburamubiri mu Kirundi yavuye mu ijambo ry'igifaransa ryitwa ngo jexite, ndakabura, nico bisobanura hormone. Rero thyroïde nk'inkaburamubiri hormone icikabura ku gahimba bita hypophyse glande pituitaire kugira ngo nayo ishobore gutanga iyindi nkaburamubiri, iyindi hormone yitwa thyroid stimulating hormone canke mu gifaransa hormone de stimulation thyroïdienne, canke mu majambo yose tubishize mu Kirundi ni inkabuzo y'umubiri ikabura kagahimba nababwira bita glande thyroïde kangana n'umutwe w'urutoke, hanyuma ako nako kakaba kaba neza munsi y'ururimi mu muhogo, aha hari akamirampeke icyo bita pomme d'Adam, niho ako gahimba bita glande thyroïde kari. Uravye neza urya muntu agwaye umwingo hajya havyimba, burya nako gahimba bita glande thyroïde turiko turavuga kaba kavyimbaganye, arivyo bita umwingo. Iyo rero hypothalamus imaze gutanga thyroïde, iyo nkaburamubiri ikayiha agahimba ko mu bwonko kaba mu cicaro c'ubwonko munsi gato cyane ya hypothalamus. Hypophyse rero icikabugwa kugira nayo isuke mu maraso thyroid stimulating hormone, hormone de stimulation thyroïdienne. Iyo rero nayo imaze gusukwa mu maraso ica igenda mu maraso yawe itumbereye ka gahimba kaba mu muhogo bita glande thyroïde, kamwe kavyimba umuntu akaba agwaye umwingo. Hanyuma rero iyo thyroid stimulating hormone, iyo hormone de stimulation thyroïdienne canke inkabuzo ikabura glande thyroïde kugira ngo gakore. Hanyuma rero ico gihe niho glande thyroïde nayo icigira ubushobozi bwo gutanga ivyo twita les hormones thyroïdiennes. Rero umuntu wese arakeneye iyo hormone de stimulation thyroïdienne canke thyrostimuline mu majambo avunaguye magufi, kugira glande thyroïde yiwe igira ubushobozi bwo gukora ibikorwa bitandukanye ikora, kugira nayo ihingure inkaburamubiri zayo ziza gutuma ibihimba bitandukanye byose by'umubiri bigira ubushobozi bwo gukora neza. Rero mu majambo avunaguye rero, iyo umubiri waronse thyrostimuline cyangwa hormone de stimulation thyroïdienne, inkaburamubiri ikangura glande thyroïde ko mu muhogo kugira nayo igira ubushobozi bwo guhingura inkaburamubiri no kuzisuka mu maraso, hama nazo zikoreshe neza ibihimba byose by'umubiri uhereye mu bwonko ugashika no mwino no mu kirenge. Glande thyroïde imaze kuronka thyrostimuline ya glande pituitaire ko mu bwonko ica yakigwa na glande thyroïde ko mu muhogo, hanyuma ako nako glande thyroïde kamaze kuyironka kakaca kagira ubushobozi bw'uko uducendemangingo twubatse glande thyroïde, les cellules de la glande thyroïde arizo twita les thyrocytes, kugira ngo zitange inkaburamubiri, na cyane cyane muri uno mwanya tuvuga zibiri, izo twita les hormones thyroïdiennes, kugira ngo mu gihe mu mubiri wawe hoba hariho icunyunyu bita iyode uba wakuye mu byo wariye, mu byo wanyoye, muri iyode niho glande thyroïde iza guhingura inkaburamubiri zayo, les hormones thyroïdiennes. Kubera yuko mu mubiri w'umuntu mu bisanzwe iyo adafise imiterere mvukanano yakomoye ku babyeyi biwe, heredité, prédisposition génétique, ituma akena ikintu gikora nk'umwambiro, enzyme bita thyroperoxidase TPO. Iyo umubiri wawe ufise iyo enzyme, ivyo bintu bikora nk'umwambiro bita thyroperoxidase TPO, uducendemangingo twubatse glande thyroïde, les thyrocytes, tujeje guhingura inkaburamubiri twita les hormones thyroïdiennes.
tungana n'ibice 99% bya glande thyroïde. Duhingura inkabura mubiri za glande thyroïde, izo twita les hormones thyroïdiennes, bivuye mu cunyunyu kiba kiri mu maraso yawe. Icunyunyu gitembera mu maraso twita iode, kiba cakwezwe mu maraso na glande thyroïde, biciye no muri enzyme canke ibintu bikora nk'umwambiro mu mubiri wawe, aribyo twita thyroperoxidase TPO, bikaca mu nkabura mubiri twita thyroglobuline. Glande thyroïde ikihingura inkabura mubiri zitatu. Ubwa mbere iyo bita hormone T4 canke tetraiodothyronine ou thyroxine, iyo ni ya mbere. Glande thyroïde kandi biciye muri ya hormone canke ya nkabura mubiri nababwira bita thyrostimuline yatanzwe n'ubwonko, ikihingura indi nkabura mubiri bita hormone T3, ariyo mu yandi majambo bita triiodothyronine. Rero iyo nkabura mubiri hormone T3 yatanzwe na glande thyroïde, nayo ibishobojwe na za nkabura mubiri nababwira zibiri zo mu bwonko, bisobanura thyroglobulin yatanzwe na hypothalamus hamwe na hormone de stimulation thyroïdienne yatanzwe na hypophyse. Bica bituma rero hormone T3 na hormone T4 za glande thyroïde zica ziboneka. Mugabo muri izo zibiri, hormone ifise ibikorwa bihambaye mu mubiri. Hormone la plus active niyo hormone T3, iyo nayo tukayironka dans sa forme active, mu buryo bukora cyane mu mubiri gusumba ya yindi hormone T4, aribyo twita reverse T3 ou RT3. Ico gihe rero nagomba ndabamenyeshe yuko ibice 93% vy'inkabura mubiri zose umubiri uhingura ukoresha bivuye muri glande thyroïde biba bigizwe n'iyi hormone T3. Kugira mugabo rero iyi hormone T4 yatanzwe na glande thyroïde nayo ibishobojwe n'ubwonko, ibishobojwe na hypothalamus na hypophyse, ibe inkabura mubiri koko ikora ibikorwa bikora inka. Umubiri usabwa yuko ufise iyindi ndema mubiri proteine canke enzyme kubavyumva bita la desionidase iodothyronine do type 2, niko bayita. Iyo rero desionidase iodothyronine do type 2 niyo iza gufata ya hormone T4 ikayihinduramwo hormone T3 dans sa forme active, mu buryo iza gukora ibikorwa bikora inka mu mubiri, ariyo twita reverse T3. Hanyuma rero glande thyroïde isanzwe itanga n'indi nkabura mubiri igira gatatu, hambavu ya hormone T4 iza kubyara hormone T3, hanyuma iratanga n'indi hormone bita calcitonine. Rero izi hormone zikora ibintu bikomeye cyane. Izi nkabura mubiri harimwo nk'akarorero, iyo umuntu afise hormone T3 akaba afise hormone T4, ibyo twita les hormones thyroïdiennes, byatanwe n'akagahimba kabyimba umuntu akaba agwaye umwingo bita glande thyroïde ko mu muhogo. Umwana avutse arakura ibihimba by'ubwonko kandi bikanakomera, maturation du système nerveux central mu bwonko, umusokoro w'uruti rw'umugongo la moelle épinière birakura bigakomera bigakora, aribyo twita maturation du système nerveux central. Akagira n'ibyo twita la myélinisation, ibyo bita la gaine de myéline bikingira imitsi nsoza bwenge les nerfs kugira ngo nabyo bikore neza. Umuntu ashobora kwakira amakuru, kuyabika, kuyakoresha, ndiko ndavuga amakuru yo mu bwonko yo mu bwenge, kugira umuntu ashobore kwiyumvira neza nk'umuntu atameze nk'ibikoko, aba afise la myélinisation. Ivyo rero ntibishoboka umubiri wawe udafise iyode, umwana atagira iyode, hama iyode nayo itume umubiri wawe uronka hormone T3 na hormone T4, hanyuma kugira ngo ubwonko bwawe bukure, umusokoro w'uruti rw'umugongo ukure kandi ukore neza, umuntu yiyumvire nk'ikiremwa muntu. Icunyunyu rero bita iyode gikora ibikora inka, kitahari izo hormone zibiri ntizishobora guhingurwa mu mubiri wawe ngo bikunde, n'ubwonko bwoca buzingama ntibwokura, umwana aca mu mukeha bwenge akagira ibyo bita crétinisme psychosomatique,
arazingama mu bwenge, akazingama no mu buryo bw'umubiri, akaba umukeha bwenge. Bamwe baguma bacira inkonda batazi iyo bari, baguma bari ngaho hasi barambaraye, batazi ibiba ku isi, biba mu gihugu, biba mu muryango, biba mu kibano, kubera yuko ubwenge bwabo butigeze butera imbere. Burya imwe mu ngorane mwene bajya abana baba baragize nuko igihe yavuka yakenye nk'akarorero ico cunyu bita iyode, sele minerale bita iyode mu mubiri, hanyuma glande thyroide yiwe gatuma idahingura hormone T3 na T4. Hari n'ibindi bituma, mugabo ico ni kimwe mu bituma bikomeye cyane. Hormone T3, hormone T4 ziratuma kandi haba ibyo twita maturation osseuse, ni ukuvuga amagufa yiwe arakura kandi agakomera. Ariko ivyo umubiri ukanabikoresha na ya hormone cyangwa ya nkaburamubiri bita calcitonine yatanzwe nyine na glande thyroide. Glande thyroide itanga hormone zitatu nyamukuru, naho hari n'izindi T3, T4 hamwe na calcitonine. Izo hormone nizo zituma n'amagufa akura agakomera. Mugabo umubiri ivyo ukabikora ukoranye n'ivyo twita hormone de croissance cyangwa inkaburamubiri itangwa n'ubwonko, kagahimba kangana n'utete gugwishaza kaba mu cicaro c'ubwonko ahatumberanye n'amaso n'ugutwi, mugabo imbere mu bwonko bita glande pituitaire, karatanga inkaburamubiri itera igikoriro, hormone de croissance. Iyo rero niyiza gukorana na ya calcitonine na ya hormone T3 T4 za glande thyroide kugira ngo umuntu akura amagufa kandi amagufa akomere, ntabe ibintu by'ibihwarahwara bishobora kuvunagurika bukwi byoroshe. Bisobanura yuko iyo utagira calcitonine kugira ngo nayo igufashe kwicunyunyu calcium wakuye mu binyobwa, mu bifungurwa, kitaca gisohoka ku bwinshi mu mwanda mutoyi, bica bituma amagufa akomera. Mugabo ubuze calcitonine, ndakurahiye amagufa yawe acaba nk'ibihwarahwara, acaba nk'ibikotikoti bivunika bukwi. Umuntu rero yabuze hormone T3 T4 akiri umwana, acazingama mu mubiri, akazingama mu bwenge, n'amagufa yiwe ntakure, akaba ibintu by'ibihwarahwara. Iyi nkaburamubiri kandi hormone T3 na T4 idushoboza kugira ngo umubiri wihingurire indemamubiri zindi nyinshi, ibihumbi n'ibihunguruka by'amoko atandukanye y'indemamubiri proteine, ibyo twita synthèse protéique. Kugira umubiri ubishobore nuko akagahimba kangana n'umutwe w'urutoke kaba gafise ubushobozi bwo guhingura hormone T3 na T4 kayihinguye mu cunyunyu bita iyode. Erega umusokoro w'amagufa kugira nawe ushoboye guhingura amaraso, ivyo twita hematopoiese, nuko wewe uba ufise iyode mu mubiri wawe. Muri iyode agahimba ko mu muhogo glande thyroide kagahingura inkaburamubiri hormone T3 na hormone T4 ziza gushoboza umusokoro w'amagufa guhingura ibizoba amaraso, ariko twita hematopoiese. Bisobanura yuko glande thyroide idakora neza ushaka kugwara n'indwara yo gukena amaraso ikomeye utazokwiyugurura. Erega kandi izo hormone T3 na T4 zitangwa na glande thyroide zifasha umubiri kugira ngo tugire ubushuhe bw'umubiri, la temperature du corps, ku rugero rusanzwe w'amadogre 37 y'ubushuhe, dogre Celsius, ibyo twita régulation thermique. Kandi amafyigo y'umuntu ayungurura imicafu isohoka, imyanda isohoka mu mwanda mutoyi, kubera yuko umubiri wacu dufise iyode, nayo iyode igatuma glande thyroide iduhingurira hormone T3 na T4. Izo nkaburamubiri zituma amafyigo agira ubushobozi bwo kuyungurura imyanda n'ubucafu bigasohoka mu mwanda mutoya, ibyo twita filtration glomérulaire. Hanyuma kandi igitigu kirahingura ibinure twita cholesterol. Twese turabikeneye kugira bidufashe kugira ubushuhe bukwiye, bidufashe ubwonko kwiyumvira gukora neza. Ibyo binure cholesterol bidufasha kugira ngo umugabo agire icifuzo n'ubushobozi bwo kurangura amabanga yabubatse, umugore agire ubushobozi n'icifuzo byo kuryoherwa n'imibonano mpuzabitsina n'ibindi. Le pouvoir de la libido. Cholesterol rero irahingurwa n'igitigu, mugabo tubishoboza na hormone T3 na hormone T4, naho hariho n'ibindi bikenerwa. Umutima ugira inguvu zo gusuguma amaraso, le débit cardiaque, kubera yuko tuba dufise hormone T3 na T4. Amaraso akaca kwiragira mu bice byose by'umubiri, naho hari n'ibindi bikenerwa. Hari n'ibindi bikorwa
byinshi bikomeye mu mushatsi, mu rukoba, mu magufa, mu bihimba bitandukanye by'umubiri, mu gitigu, mu bwonko, bikorwa n'umubiri kuko glande thyroïde yaronse icunyunyu iyode, nayo ikaca dutangira inkaburamubiri cyangwa hormone bita T3, T4, calcitonine n'izindi tutavuze. Kubyimba rero kagahimba gushika naho bakabaga bakagakuramo ni ibyago mu by'ukuri tuba tugira. Aho twari kuri bimwe mu bikorwa bigogwa n'ako gahimba glande thyroïde, kamwe iyo kabyimbye umuntu aba agwaye umwingo. None rero iyo umuntu yabyimbye ako gahimba, abyo twita hypertrophie de la glande thyroïde canke goitre, umwingo mu kirundi, biba bigeze gute mu mubiri, biba bipanze gute mu mubiri. Umwingo bisigura kuvyimbagana agahimba bita glande thyroïde, kangana gusa n'umutwe w'urutoke gatoya, gapima hagati y'amagarama 15 hamwe na 30 ku muntu akuze. Rero tutarinze kuraba ibiba byabiteye, iyo agahimba glande thyroïde kaba mu muhogo kabyimbye, umuntu akaba agwaye umwingo, biba byatewe ahanini nuko umuntu aba yakinye mu ngaburo yiwe, mu bifungwa no mu binyobwa icyunyu bita iyode. Hama glande thyroïde ikaba idagishoboye gutanga za nkabura mubiri, cyane cyane hormone T3 hamwe na hormone T4, ku bituma bitandukanye biba byabiteye. Rero muri icyo gihe iyo ubuze iyo iyode cyangwa iyode ikaba idashoboye gukoreshwa na glande thyroïde, bica bituma ka gahimba ko mu bwonko bita hypophyse cyangwa glande pituitaire gatanga inkaburamubiri y'umurengera bita TSH, thyroid stimulating hormone canke hormone de stimulation thyroïdienne, niko twababwiye yitwa thyrostimuline mu majambo magufi. Iyo rero hormone ikituma glande thyroïde itanga ibyo twita gene ni ubundi bwoko bw'indemamubiri bita IGF, ni ukuvuga insulin growth factor 1. Iyo rero proteine ibitanzwe na glande thyroïde mugabe iratangwa n'utundi duce tw'umubiri, kubera yuko ubwonko bwasugumye muri glande thyroïde iyo nkaburamubiri bita TSH, hormone de stimulation thyroïdienne. Bica bituma le thyrocytes nazo zitangura gukora ibindi bikorwa bihambaye. Rero iyo IGF-1 iyo imaze gutangwa na thyrocyte cyangwa twaduce ndemangingo twubatse glande thyroïde, ikituma glande thyroïde nyene isuka mu maraso yawe ubundi bwoko bw'indemamubiri zikomeye cyane biyita adenosine monophosphate cyclique, ikabisuka muri glande thyroïde. Iyo rero adenosine monophosphate cyclique niyo iza gutuma uduce ndemangingo twa glande thyroïde, les cellules de la glande thyroïde arizo twita thyrocytes, zigwirirana ku rugero rurenze ubwo umubiri usanzwe uhingura, ariyo twita proliferation cellulaire de la glande thyroïde. Hanyuma ako gahimba kakaca kavyimbagana. Kugira kavyimbagane rero nuko adenosine monophosphate bayabaye umurengera igwijwe na IGF-1, nayo idashobora kugwirana ngo y'umurengera kiretse iyo hypophyse ko mu bwonko katanze umurengera wa TSH, hormone de stimulation thyroïdienne. Inkaburamubiri ikabura agahimba glande thyroïde. Urashobora rero kubyimbagana glande thyroïde atabubabare na bumwe wumva, sans douleur, mbere gushika naho ububyimbagane bwa glande thyroïde buza gukoberanya compression umuringoti ujana impwemu mu mahaha, la trachée, bigatuma mbere utanagihema neza, bigatuma utakimira ibinyobwa n'ibifungurwa neza, ingestion difficile des aliments et de boissons, mbere kubera yuko inzira ziba zugaye ukanakorora. Iyo rero wabuze icyunyunyu iyode, bishobora no kuba byatewe no kurya umwumbati n'ibiva muri wo, bigaterwa no kurya ishu n'ibiva muri wo, bigaterwa no kunywa itabi canke guhema umwotsi w'itabi uwuhemeye ku barinyoye. Ivyo bikaba byabaye igihe kirekire, mugabo ahanini bifadikanije no gukena mu ngaburo icyunyunyu bita iyode. Bishobora no kuba byavuye nuko uvuka mu miryango y'abantu bakarigwa no kugwara thyroïde,
ibyo twita predisposition génétique canke bikaba byatewe nuko uri umudame yibungenze. Hanyuma mu gihe wibungenze inkaburamubiri bita les oestrogènes zirashobora gutuma glande thyroïde itakironka icunyunyu bita iode ngo igikoreshe mu guhingura inkaburamubiri bita les hormones thyroïdiennes, hormone T3 na T4. N'inyuma yo kwibungenga bikaca bibandanya uko ukaca ugwariramwo umwingo. Hari abadame ivyo bibako, turaza kubibona tugeze mu bituma neza. Hanyuma kandi ndabamenyeshe yuko iyo umudame yibungenze kenshi ku bice biri hagati ya 10 na 20% glande thyroïde iriyongera ubunini gusumba ubwo yari isanganywe, mbere bigatuma rimwe na rimwe n'inyuma yo kwibungenga umuntu abandanya ya glande thyroïde ivyimbye, no kuvuga umwingo kandi urashobora no kuca uzana ibivyimba vyinshi, utuvyimba twinshi tuwutondagirako, aribyo twita goitre multinodulaire. Ndabamenyeshe rero yuko abana bato n'ugwaruka aribo bakunze kugwara umwingo, mugabo woroshe utari kubivyimba, ibyo twita goitre diffuse. Abantu bakuze bobo bakarigwa hanini no kugwara umwingo utonzwe ko n'utundi tuvyimba twinshi, ibyo twita goitre multinodulaire. Dushobora kuba utuvyimba tutagira cancer, ibyo twita nodule benign, canke tukavyara cancer, ibyo twita nodule malin. Rero burya umwingo ukwiragiye mu bantu benshi bari kw'isi. Nko mu gihugu cy'Ubufaransa honyene ivyigwa by'abahinga vyerekana yuko abantu ababa 5% by'abantu bose baba mu Bufaransa baba bagwaye umwingo, 10% by'abafaransa bose baragwara umwingo ku bantu bakuze. Mw'isi yose ivyigwa vyerekana yuko hari abantu bagwaye umwingo ku mwaka umwe. Usanga hari abantu bagwaye umwingo barenga 1,500,000 kw'isi yose. Ni imwe mu ngwara zigabana abantu benshi gusumba izindi kw'isi. 1,500,000 barenga bagendana ingwara y'umwingo ku rugero rutandukanye. Ku bantu baba mu birere byo kw'isi usanga mwivu atacunyunyu iyode gikwiye kihari. Ndagomba ndabamenyeshe yuko ibice 70% by'abantu bari kw'isi bafise imyaka iri hagati ya 35 hamwe na 75 bagendana imibiri ikenye icunyunyu iyode. Ivyo rero bikaca bituma bakarigwa no kugwara umwingo, na cyane cyane iyo gukena icyo cunyunyu bita iyode kiba kijyanye no kwihereza mu ngaburo ibintu bitera umwingo, bibuza glande thyroïde guhingura inkaburamubiri hormone T3 na T4, ivyo twita les goitrogènes. Iyo rero ubaye mu ivyo bintu vyihereza kandi umubiri wawe ukenye icunyunyu bita iyode, niho bica bituma ugwara umwingo, nuvuga glande thyroïde ikavyimbagana, avyo twita goitre. Rero abantu bavyimbye umwingo ku ntambuko zitandukanye z'ubusumbasumbane, ivyo twita les grades. Hariho ukuvyimba umwingo ku rwego rusanzwe cyane rwo hasi rwa mbere, ivyo twita grade 1. Ico gihe kugira umenye umuntu ari ku rwo rwego rwa grade 1, ubuvyimbe bw'umwingo ku rugero rwo hasi cyane, hasi y'izindi ngero z'ubuvyimbe, ico gihe uwo muntu abafise umwingo ushobora kuwukora ko ukawumva ko havyimbye ugereranyije n'umuntu atawugwaye, ariko utaboneshwa amaso ukavyumva ukorakoye. Nka muganga yavyize akorakoye arumva yuko glande thyroïde yavyimbye, mugabo birabiye ku maso ntushobora kubibona. Mu gihe umuntu aba agoroye neza izosi mu buryo busanzwe nk'uko izosi ryanje riba rimeze nicaye canke mpagaze en position normale, muri grade 1 ku rugero rwa mbere rusanzwe rw'umwingo ntubona, ariko urawumva ukorakoyeko. Mugabo iyo ugeze ku ntambwe igira kabiri, grade 2, glande thyroïde iravyimbagana aha mw'izosi, ukawubona neza ko wavyimbye umuntu yicaye ahagaze mu buryo busanzwe, atarinze kugonda izosi, kurarama izosi ngo umubone. Yicaye ahagaze bisanzwe urabona yuko havyimbye. Ivyo bavyita grade 2. Ku ntambuko igira gatatu, glande thyroïde iravyimba, ukavyimbagana, hakavyimba cyane ku buryo naho uri nko ku metero 30 ubona uwo muntu umwitegereje mu muhogo ukabona ko havyimbye. Aha bageze rero kuri grade 3, ibintu biba bimaze gukomera, akavyimba mw'izosi. Ivyo rero bishobora no kumuviramwo ingorane nyinshi zijanye n'ubuvyimbe,
ugasanga mbere aragize naho agera mu byo twita complication rero igihe ibintu byakomeye umwingo wabyimbaganye cyane aragira ibimenyetso bikurikira gene respiratoire asigara hema bitamworoheye kuko wa muringoti uza kujyana impemu mu mahaha twita la trachée urakoberana compression agahema bigoranye deglutition nuvuga akamira amazi ibinyobwa bigoranye ibyo twita dysphagie biba bitewe nuko umuringoti umanukana ibinyobwa n'amazi mu mushishito ariwo twita esophage uba nawo wakoberanye compression de l'esophage arabura impemu essoufflement ariwo twita dyspnée respiratoire kubera umuringoti ujyana impemu mu mahaha uba wakoberanye la trachée iyo wakoberanye impemu ntizibe zimanuka neza mu mahaha kandi ntasohora impemu zivuye mu mahaha babyita stenose trachéale bitewe na wa mwingo wabyimbaganye ugakoberanya umuringo tumarukana amazi n'indya mu mushishito esophage ugakoberanya umuringo tujyana impemu mu mahaha kandi ukazisohora uzivaye mu mahaha ngo zisohoke hanze ariwo twita la trachée urumva ibintu biba byakomeye kubera umwingo rero nkuko nabibabwiye iyo ibintu byakomeye uratondwa ko n'utubyimba bita nodile utubyimba bita nodile benign tutarazamwo kanseri cyangwa tutazozamwo kanseri cyangwa mbere utwo tuvyimba tukagira n'igihe tuba utwo bita nodile fonctionnelle cyangwa nodile chaud icyo gihe ucugira ivyo twita goitre multinodulaire toxique aho rero utwo tuvyimba tuba dutuma glande thyroïde yabyimbaganye isigara ihingura umurengera w'inkaburamubiri bita glande thyroïde ivyo twita hyperthyroïde bikagukwegera n'ibibazo byinshi bikomeye iyo rero ugeze mu byo twita goitre compressif ni ukuvuga wa mwingo wawe warabaye munini cyane gushika naho ukoberanya umuringo tumarukana indya n'impemu mu mushishito compression de l'esophage ugakoberanya umuringoti umanukana kandi ugasohora impemu mu mahaha goitre compressif icyo gihe rero n'ibibyimba biraza ko ku icyo kibyimba bikaba byotuma n'umuntu ubunini bw'umwingo butewe n'ibyo bibyimba byawuje konodile bigera naho uburi mpemu kopokopo syndrome asphyxique kuko umuringo tumanukana impemu mu mahaha ukanazisohora ariwo yita la trachée wakoberanye no gupfa umuntu ashobora no guca apfa yishwe no kubura impemu kubera ubunini bw'umwingo mbere birashobora no guca bibyara na kanseri carcinome thyroïdien none biba byatewe n'ikirere kugira umuntu agware umwingo bizana na hehe biba byatewe n'iki ubwa mbere la malnutrition chronique kuba umuntu yabaye mu mirire mibi arya nabi indya zipfuye ataco zinjiza mu mubiri zikenye ubwa mbere icyunyu bita iode ubwa kabiri icyunyunyu cyangwa sele minerale bita selenium magnesium ibyo ni bimwe mu bintu umuntu akena by'ibyunyu bitatu selenium magnesium iode glande thyroïde ntibigifise ubushobozi bwo guhingura za nkaburamubiri hormone T3 na T4 maze iyo zibuze niho ya hormone itangwa na hypophyse TSH hormone de stimulation thyroïdienne cyangwa thyrostimuline iza gutuma glande thyroïde yawe iza kumera nk'iyinanata ngo itanga izo nkaburamubiri hormone T3 na T4 kandi bitagikunda ikaca rero ihingura umurengera wa adenosine monophosphate cyclique nkuko nabibabwiye ariwo rero uwo murengera wa adenosine monophosphate cyclique uza gutuma haba proliferation cellulaire igwirana ry'uducendemangingo twubatse glande thyroïde ari naryo rizana ubuvyimbagane ingaburo yawe ibibuze ibyunyunyu nka iode selenium magnesium n'ibindi kubera imirire mibi kurya nabi indya zipfuye ataco zinjiza ishami ryawe nigitaho ubuzima bw'abana ku isi UNICEF byemeza yuko mu byigwa byakozwe mu bihugu bishika 79 mu bihugu 193 byari bigize isi ubumengo ni 197 bigize isi hari mu mwaka wa 2011 basanze yuko hari abantu bashika imiliyaridi zibiri zirenga ku isi bafise imibiri ikenye icyunyunyu iode
aho hari mu 2011. kandi burya ibintu ntibigenda byoroha, bigenda biyangara. uko abantu bagwira ari benshi ku isi niko n'ubukene bwiyongera ku isi, na cyane mu bihugu bikenye, les pays en voie de développement, les pays du tiers monde. kandi uko iminwa irya igwira, mu gitabo régime alimentaire nutrition et prévention des maladies chroniques cya OMS, uko iminwa irya igwira niko n'imirire mibi yiyongera ku isi, indwara zitewe no kurya nabi nazo zikiyongera. bisobanura ngo namba mu 2011 abantu barenga miliyari 2 bari bakinywa icyunyu iyode. bisobanura ko uno munsi mu myaka 2020 abantu bakenye iyode baragwiriye cyane ku rwego ruhambaye, bitewe ahanini no kwamba ku ngaburo y'ibara rimwe idahindagurwa. ubugari bw'umwumbati indagara, ubugari bw'umwumbati indagara, ahinduye aca ajya ku muceri wera n'intete 2 z'ibiharage. ibyo tubyita mu mvugo y'ubuhinga la monotonie alimentaire, kwamba ku ndya y'ibara rimwe. aho ufise amahirwe menshi yo gukena ya selenium, ya magnesium, ya iode. hanyuma mu gihe mu ngaburo yawe woba winjizamo ibintu bituma umwingo ubyimba, ibyo twita les goitrigènes, bituma glande thyroïde idakoresha neza iode ngo ihingurwemo hormone T3, hormone T4, biba byoroshe kuca urwara umwingo. ubyumve neza, kugira urwara umwingo ubura iode. mugabo ahanini ukaba wihereza n'ibintu bituma umwingo ubyimba, les goitrigènes, turaza kubibona mu bituma aha nyene. hanyuma umwumbati, kurya umwumbati burya, iyo umwumbati wuriye ukawugira imfungurwa iza ubwa mbere, ibyo twita aliment de base, yama ariyo yagarutse kenshi gusumba izindi. nko mu kiyaya cy'imbo nk'akarorero za Bujumbura Meri, Bujumbura Rurale, zijya za Nyanzarake, za Rumonge, ibi biyaya by'imbo za Cibitoke, za Bubanza n'ahandi, ukunda gusanga imfungurwa yabiza ku meza kenshi n'umwumbati. ndabamenyeshe ko mu byigwa byakozwe n'abahinga, byigwa byinshi bitandukanye by'abahinga, basanze ko uturere tuguyemo umwumbati umwingo uragwiriye gusumba mu turere badakunda kurya umwumbati, kuko mu mwumbati harimo ibintu bituma glande thyroïde idashobora gukoresha icyunyu iyode naho coba kiri mu maraso ku rugero rukwiye. kwamba ku muceri uyu wera tugura mu mabutike, mu masoko, urya muceri wera le riz blanc ni kimwe mu bituma bitera indwara y'umwingo, bituma abantu babura icyunyu bita iyode. ubugari bw'umwumbati, umuceri wera, no kwamba turya indya zidahindagurwa ni bituma bikomeye cyane. no mu ngaburo rero ugasanga umunyu turya si umunyu baba barahinguye wongeyemwo icyunyu iyode, kubera ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara abantu ku isi OMS rimaze kubona yuko amamiliyari y'abantu ku isi bakinywa icyunyu iyode, ryaciye rishyiraho urutonde, rikorana n'amareta atandukanye yo ku isi. haba itegeko ry'uko amashyirahamwe akora umunyu yategetswe kongeramwo icyunyu iyode, ibyo twita sele iyode, kugira ngo babandi baba mu turere ibyo barya n'ibyo banywa biba bikinya icyunyu iyode, bakaca bagira ingorane y'umwingo cyane. abantu ugasanga barazingamye ubwenge, barazingamye mu mubiri, ibyo twita crétinisme psychosomatique, babitewe no kubura iyode no kubura inkaburamubiri zitangwa na glande thyroïde, hormone T3 na T4 n'izindi ngorane zijyanye nabyo. kugira ngo iyo ngorane yirindwe, umunyu baca bawongeramwo iyode. mugiye kuraba kwajya amagunira abari mu munyu, ni murabi Bujumbura, Ingozi, Gitega n'ahandi, mugende mu mamangazini musome kwajya amagunira ari mu munyu, muzosanga handitse ko ngo sele iyode. nukugira ngo ni itegeko OMS yatanze ku isi yose ikoranye n'amareta yo ku isi, kugira ngo abenegihugu bose bo ku isi na cyane cyane abana umunyu barya ube uri mu icyunyu bita iyode, kuko tutaba twizigiye yuko mu biharage, mu bitoke, mu bijumbu, mu birayi n'ibindi, na cyane izi ndya turya zapiriye mu mahinguriro, bikozwe mu umukate wera, mu ifarini yera, zijya n'indya zipfuye. ubundi nta muntu n'umwe yaremewe kurya umukate wera, nta muntu n'umwe yaremewe kurya umuceri wera, nta muntu n'umwe yaremewe kwamba ku bugari bw'umwumbati, na cyane uburobe, imikembe. izo n'indya zipfuye zatumariye abantu. iyaba rero tutarya umunyu washize mu icyunyu bita iyode, ndabarahiye abantu benshi cyane tuba tugendana ibibyimba byo mu muhogo bakaba batubaze kubera umwingo, kubera imfungurwa zipfuye turya nta cyunyu iyode kiba kirimo.
kandi kibuze glande thyroïde cibyimbagana. Rero imirire mibi, ingaburo zipfuye nk'uwo mwumbati, umuceri wera, kwamba twihereza ibintu bidahindagurwa byama ari bya bindi bigaruka ku meza, monotonie alimentaire, n'ingaburo ipfuye ituma dukena iyode n'ibindi byinshi mu mubiri, hama tukatugwara umwingo. Ariko kandi mu mirire mibi harimwo no kwihereza ibintu bitera umwingo, une alimentation goitrogène. Rero umenye rero yuko ico gihe iyo ngaburo ipfuye icituma ukena iyode ahanini, hanyuma ukaca ugwara umwingo. Ubugira kabiri mu bituma hambavu y'indya zipfuye, tugaruke rero ku mwumbati tuvuge ko neza. Umwumbati n'ibihingwa muri byo abantu bawugira nyambere, bakama ku mwumbati utetse, bakama ku bugari bw'umwumbati, uburobe, imikembe n'ibindi. Abo bantu bagwara umwingo byoroshe gusumba abandi ku isi. Hari igitabo cyasohowe n'abahinga bo muri Canada bakoze ubushakashatsi mu gihugu cya Congo, kuko Congo yabaye nk'akarorero mu bihugu bigwara umwingo gusumba ibindi ku isi, kubera ko abantu baho bakarigwa no kurya umwumbati n'ibiwuhingwe mu gusumba abandi ku isi. Rero ico gitabo citwa La toxicité du manioc et la thyroïde, recherche et question de santé publique. Mu Kirundi twovuga ngo ubumara buba mu mwumbati ukonona umuntu, hamwe n'ubushakashatsi kuri glande thyroïde ni kibazo c'amagara y'abantu muri rusange. Usomye rero ku rupapuro rw'icenda ugashika ku rupapuro rwa 82 hose havuga ubushakashatsi bakoze mu gihugu cya Congo kicitwa Zaire. Ubushakashatsi bwashizwe ahabona mu kwezi kwa kane itariki 31 mu mwaka w'1982 babukoreye muri Congo icitwa Zaire, mwizinga ryitwa Ijwi muri Kivu hamwe no mu karere ka Ubangi. Basanze ko abantu barya umwumbati cyane bakena iyode, glande thyroïde ntibigifise n'ubushobozi bwo guhingura inkabura mubiri hormone T3 na T4, hanyuma umuntu akaca vyimba glande thyroïde ari byo bita umwingo. Hanyuma abahinga rero bararaba bati none ko abantu bo mwizinga yitwa Ijwi muri Congo, abantu bo mu karere ka Kivu hamwe no mu karere ka Ubangi muri Congo bakarigwa no kugwara umwingo, nukubera iki? Baca bagenda rero basuzuma umwumbati muri laboratoire kugira barabe ibiwugize, basanga umwumbati igeze kuwururaho n'akamaramazi, ubugwije ibintu bibiri bita glycoside cyanogenique, n'ubumara buba mu mwumbati. Ariko uko umwumbati urura, uko isombe zirura, niko ubwo bumara buba rumurengera gusumba. Ubwo bumara nibwo butera umwumbati kurura. Iyo burura buhoro canke byita ngo umwumbati uhoze, haba hari ubumara glycoside cyanogenique bukeye. Ubwo bumara rero bubiri buba mu mwumbati babwita linamazide, ubugira kabiri bakubita lotostraloside. Ubwo rero iyo bugeze mu mubiri w'umuntu bugahingurwa, buca bubyara uburozi mu maraso yawe biyita thiocyanate, ari nabwo buza kuzibira yuko glande thyroïde kagahimba kaba mu muhogo kadasubira kwakira iyode ngo kayihinguremo rezo hormone thyroïdienne, no kuvuga hormone T3 na hormone T4. Mu yandi majambo, iyo ubumara buba mu mwumbati, le glycoside cyanogenique bubaye bwinshi mu maraso yawe, aribwo linamazide hamwe na lotostraloside, mu maraso yawe haca haba uburozi rero umubiri wahinguye bwitwa thiocyanate. Ubwo rero bubaye bwinshi buca butuma iyode naho ibiri mu maraso yawe glande thyroïde ntaco ibukoza, ntibuhinguramwo hormone T3 na T4, uca uzikena. Uzikenye rero umwingo uba wadutse. Ubwonko bwawe buca bugwiza umurengera bw'inkabura mubiri bita TSH, hormone de stimulation thyroïdienne, itanzwe na glande pituitaire. Hanyuma ico gihe glande thyroïde ikacihingura umurengera wa bya bindi ndababwira hariya hejuru, umurengera w'ibintu twita adenosine monophosphate cyclique. Hanyuma iyo nayo imaze kuba umurengera mu maraso yawe, niyo iza gutuma glande thyroïde ica ibyimbagana, kubera uduce ndemangingo tuyigize le thyrocyte tuca tugwirirana tukaba twinshi, ikibyimba kikaba kije hypertrophie thyroïdienne. Kurya umwumbati rero
ukawukuramwo ubumara linamarozide hamwe na lotostralozide by'umurengera, mu maraso yawe haca haba uburozi bwitwa thiocyanate bw'umurengera, hanyuma ubwo buca butuma adenosine monophosphate cyclique y'umurengera, hanyuma ukavyimbagana. Ariko kandi hariho n'ababiterwa no kurya cyane ishu ukaryamako, kuko mu ishu harimo uburozi bita thiyoire n'ibyo bita le glycosinolate mu moko atandukanye y'amashu, chou frisé, chou rouge, chou fleur. Bisaba yuko iyo uriye ishu utarirya kenshi, ico gihe thiyoire ntiyigere bumurengera mu maraso. Mugo nko kwama mu masalade imboga mbisi zishu, ziga mboga mbisi rero zishu nizo zigwiriyemwo thiyoire y'umurengera, kuko iyo uritetse iragabanuka. Simvuze ngo kurya ishu ribisi ni bibi, ariko kwama kuri salade y'amashu canke ukama ku mutobe w'ishu ukabigira ubuzima bwawe, na cyane cyane iyo ingaburo yawe ivanze nuko ibikenye cyunyu iyode, biba byoroshe kugwara umwingo byoroshe. Ikitabuzo cyosho n'igihe umuntu yama kwishu ribisi ababayeho no mu buzima bwo kwama ku bugari bw'umwumbati, uburobe, imikembe, ico gihe biba byoroshe yuko acagwara umwingo byoroshe. Ariko gituma abantu bo mu kiyaya Cimbo bakarigwa n'umwingo gusumba abantu bo mu gihugu hagati kubera umwumbati. Ubukene nabwo bugaca butuma imboga ziboroheye arishu, kuko igishu uragenda ukakigura 150 ukaca ukatagura inkono ikaca yuzura, abantu 8 bakaca barya ngo bariye, akaca yiyamira kw'ivyo na wa muceri wera iyo yigize umusirimu na bwa bugari bw'umwumbati bwa buri munsi, kubera ubukene n'imirire mibi kubera akarere abamwo. Ico gihe rero adenosine monophosphate cyclique izoca ikubana umurengera, icituma umwingo waduka mu mubiri wawe. Hambavu rero y'ishu n'umwumbati hariho n'ibindi bitera umwingo. Hariho ubumara mu bisanzwe buba mu maraso y'abantu, buba mu byo twariye, na cyane cyane iyo byaturiwe bikazigira bikabyara umwotsi. N'ubumara bita les hydrocarbures aromatiques polycycliques HAP. Ubwo bumara les hydrocarbures aromatiques polycycliques buraboneka mu mwotsi w'itabi. Iyo itabi uridometse ujya mwose ugafumba, burya haba haremwe ubumara les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Umwotsi uwinjije muri wewe kubera uri kuranywa itabi cyangwa urinywereye ku bandi bariko barayigutumurira, mu bumara bwinshi uba winjije burenga 4,000 haba harimo les hydrocarbures aromatiques polycycliques butera cancer, ariko buranatera n'umwingo. Amafiriti, les aliments carbonize, iyo utetse amafiriti amavuta akazigira akirabura, cyangwa ugateka ibitumbura. Murabona mu bisagara bya Ngozi, Gitega, Kayanza, Cibitoke, Bururi, Makamba, hehe na hehe i Bujumbura, usanga amafiriti aricyo gifungwa cyabo. Mu bisagara, mu misozi niho batarya amafiriti, niyo bayariye bayarya nk'umunsi mukuru wabaye. Ariko abantu bo mu bisagara byo kw'isi bitandukanye, i Bujumbura, Ngozi, Gitega, Kayanza, Cibitoke, Bururi, Makamba, Rutana, Cibitoke n'ahandi, ukunda gusanga iyo bigize abasirimu bama ku mafiriti ya buri munsi, ugasanga arateka amafiriti kumbabura yaka cyane kuri kwiziniere kwiresho, ugasanga arateka ifiriti gushika naho amavuta afumba umwotsi, amavuta agahindura ibara kirabura. Ibitumbura ugasanga isafuriya itetse ibitumbura guhera mu gitondo gushika saa 12 z'umugoroba, baguma badubikamwo, zimwe zisha bakuramwo, badubikamwo aya mavuta nyene. Iyo agiye kugabanuka bakaca bongeramwo ayandi, bongereramwo ayandi yazigiye gushika naho amavuta asigara asa n'imishatsi y'abagore, akazanamwo ibintu bibengerana bica ibibatsi. Arya amavuta n'uburozi n'ishano nka rimwe abakecuru b'abarozikazi baha abantu kugira babice. Burya n'uburozi buteye ubwoba, ibintu birimwo by'uburozi. Murumviriza ikiganiro nakoze kivuga amabi y'amafiriti, muzoca mubona uburozi butandukanye buba buri mwajya amavuta. Rero haba harimo n'ibi bita les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mwajya amavuta yose yabaye ikambiri nk'uko buri mu mwotsi w'itabi. Inyama zose zokejwe ku muriro, ku mbabura, zokejwe muri yambabura z'ikizungu zigezweho, inyama zose zikaranzwe mu mavuta, hanyuma hagafumba umwotsi. Mwuko kotsa, mwuko gukaranga, hagafumba umwotsi mw'ayo mavuta, viande carbonize. Haba hariko harabamwo uburozi bwinshi buteye ubwoba. Muri bwo harimo na les hydrocarbures aromatiques polycycliques.
ifi yokejwe, ifi yakaranzwe gushika naho umwotsi ufumba mu mavuta, umwotsi ufumba kw'iyo mbabura yawe, kw'iryo ziko uri kurotsa ifi, uri kurakaranga ifi, haba harazamwo uburozi bwinshi. Muze mwumvize muri rya audio nakoze ku mabi y'amafiriti. Mw'ubwo burozi haba harimo na hydrocarbures aromatiques polycycliques. Iyo rero umuntu agwiriye mu maraso ubwo burozi, bica bituma umubiri wiwe uhingura bya bintu nababwira bituma glande thyroide ivyimba, adenosine monophosphate cyclique. Ico gihe arashobora kuca gwara umwingo, na cyane cyane iyo iryo tabi, ayo mafiriti, izo nyama n'amafi byatokombejwe bikabyara umwotsi, biba bijyaniranye nuko mu ngaburo icyunyunyu iyode kiba gikenye, umwingo ucuvyimba. Rero muca mwumva yuko ibitera umwingo ni ibintu tubayemo, n'ingaburo ikenye, ubugari bw'umwumbati, uburobe, imikembe, umuceri wera, kwamurya ingaburo zidahindaguranye, nukwama kwishurya buri munsi, na cyane cyane ishuri ibisi, nukunywa itabi canke ukazurahema umwotsi w'itabi baguhemeyeko, ariko no kwama ku mafiriti y'amavuta yatokombeye, ayo wakoresha uno munsi neje ugasubira, canke ugakoresha amafiriti umuriro mwinshi gushika naho hafumba umwotsi, ukabona mwibizigire mwaya mavuta. Burya n'uburozi uburi kurarya, n'uburozi uburi kuraha abana, inyama mu kuzotsa, mu kuzikaranga, ugashanga umwotsi uri kurafumba, haya haba hariko hararemwa mw'ubumara bukomeye burimwo na hydrocarbures aromatiques polycycliques. N'iyafi irabyara ubwo burozi iyo yazigiriye ku ziko igafumba umwotsi kubera gukaranga canke kotsa. Ibi ibyaratowe n'abahinga neza ko biri mu bituma. Ibindi bituma bishobora gutuma umuntu agwara umwingo, hariho kuba umuntu avuka mu miryango y'abagwara umwingo, predisposition génétique. Abo bantu ukunda gusanga bavuka imibiri yabo ifise ibyo twita déficit enzymatique congénital de l'hormonogenèse. Mu mvugo yoroshe, umubiri wabo usanga ukenye indemamubiri proteine canke enzyme bita desionidase iodotyronine do type 2. Iyo ndemamubiri proteine umubiri utayifise ikwiye, kubera yuko uvuka mu bavyeyi bagwara umwingo nabo batari bayifite, umubiri wawe barakuraga iyo miterere mvukanano, iyo predisposition génétique, hama umubiri wawe ukavuka udafise desionidase iodotyronine do type 2. Bica bituma rero naho wokwihereza ingaburo irimo iyode, wewe biba byoroshe yuko za hormone T3 na T4 zihingurwa na thyroide zitaza kuboneka zigwiriye, uzikena byoroshe gusumba abandi bantu babayeho nkawe mugo batavuka mu miryango y'abagwara umwingo. Bisigura iki? Kuvuka mu muryango w'abagwara umwingo si ngombwa ngo cugwara umwingo, ariko uri mu bihe bikorohera kugwara umwingo iyo ubaye muri bya bindi bibitera, nivyo twita predisposition génétique. Ntuhagarike umutima rero namba papa wawe yaragwaye umwingo, mama wawe yaragwaye umwingo ngo nanjye ntegeza kuwugwara byaka byakunda. Wirinze ibitera umwingo nka bijya twavuze ntawe uzogwara, mugabo bibayemwo uwugwara byoroshe gusumba wa wundi atavuka mu miryango y'abagwara umwingo, kuko umubiri wawe uba utagira nta ufise indemamubiri nkeya bita la desionidase iodotyronine do type 2. Hambavu rero ya wa mwumbati nibiwuhinguwemwo wo kwama ku muceri wera, hambavu yo kurya indya zidahindaguriwe, hambavu yo kunywa itabi, hambavu yo kurya inyama zazigiriye mu mavuta canke ku muriro, amafi yazigiriye ku mavuta canke ku muriro, amafiriti y'uburyo bwose butandukanye ava mu bimera mugabo yakozwe mu mavuta yazigiriye ku muriro agafumba umwotsi. Hambavu y'ivyo harimwo rero no kuvuka mu miryango y'abantu bagwara umwingo, nawe ukaba ufise amahirwe yo kuwugwara byoroshe. Singomba ngo uwugware, uba ufise amahirwe yo kuwugwara byoroshe kubera ivyo nababwiye bita déficit enzymatique congénital, aho umubiri wawe utagira enzyme bita desionidase iodotyronine do type 2 ikwiye. Hari n'ibindi bituma umuntu agwara umwingo, hari ivyo twita goitre gestationnelle, umudamu arasama imbanyi akibungenga. Abadame bose mugo birashika, hanyuma abadame bose bibungenze baba bafise icyo bita ingobyi placenta, ari nayo ituma umwana hamwe na nyina bakominikana, no kuvuga ivy'umuvyeyi yihereje bikaja mu mwana. Ingobyi placenta, iyo ngobyi rero irahingura inkaburamubiri les hormones, na cyane cyane inkaburamubiri izigama
ubuzima bw'umwana ari mu nda ngo ntapfe ntikoroke. Ibyo bita hormone chorionique gonadotrope humaine, mu majambo magufi gonadotropine humaine canke HCG. Iyo rero nkabura mubiri bita gonadotropine humaine, hariho abadame bayigira ari umurengere iyo bibungenzi hinguwe n'ingobyi le placenta, kandi iyo iratuma haba umurengera w'uducendemangingo twubatse glande thyroïde kagahimba ko mu muhogo, ivyo twita proliferation de thyrocyte. Nico gituma iyo umudame yibungenzi, iyo bacishije muri ecography glande thyroïde yiwe bagasuzuma hano mu muhogo, basanga yavyimbye gusumba uko yaringana atarasama. Mugabo hari igihe iyo amaze kwibaruka icisubira ubunini bwayo busanzwe, n'abandi bica bigumuko n'inyuma yo kwibaruka. Nico gituma rero mu gihe wibungenze wo kwitonda ivyurya n'ivyunywa, kandi ukaraba yuko atabihe ubayemwo bitera umwingo nka bijya twavuze mu bituma. Hanyuma kandi urashobora no kugira ingwara y'ubushe muri glande thyroïde, ibintu bimeze nk'ubushe byo twita inflammation canke thyroïdite, bitewe n'ibituma bitandukanye navyo biratera umwingo. Thyroïdite autoimmune akarorero, ivyo twita infiltration lymphocytaire, abasirikare bawe bagwanira umubiri baratera umwingo, baratera agahimba bita glande thyroïde, bakakadweberamwo, hanyuma bakagasangangura bakageranje naho yoba ari umwansi yateye umubiri. Nivyo twita maladie autoimmune, nk'akarorero ingwara bita maladie do Hashimoto, ivyo bita Graves disease. Rero ivyo biratuma glande thyroïde itegitanga inkaburamubiri hormone T3 na T4 bitewe n'abasirikare bateye. Hanyuma kandi hariho byo bita goitre iatrogenique, ni umwingo uba watewe n'imiti, uba watewe n'ubuvuzi bwo kwa muganga. Aha hariho nk'imiti abantu bafata imiti bagwaye ingwara z'umutima, nk'umuti bita amiodarone, passerone n'iyindi. Imiti y'ingwara y'umutima imwe iratera umwingo. Hariho imiti abaganga baha abantu bafite ingwara zo mu mutwe, psychiatre baha abagwayi bo mu mutwe, nk'akaroro umuti bita lithium, litobide n'iyindi. Iyo iratera ingwara y'umwingo. Ikindi naco kwa muganga, iyo ugwaye ingwara zo mu mahaha, mu bihimba by'ihemero canke mu muhogo, hanyuma bakabwira radiation bakakumurika, urashobora kuhaviramwo kugwara umwingo. Hariho le polluant industriel, hariho ibintu by'ubumara biba mu mahinguriro by'uburozi bitwinjiyemo mu mubiri, bituma glande thyroïde itakaza ubushobozi bwo gukoresha iyode mu guhingura inkaburamubiri hormone T3 na hormone T4. Ahantu uvuga nk'ubumara bita nitrate, hexorcinol, perichlorate n'ubundi bumara bwinshi burashobora kugutera umwingo. Rero urashobora kugwara umwingo utazi niyo wazananye, utarya utanywa ibintu bitera umwingo, ariko ugasanga n'ubumara wanduye mu bindi wabayemwo utazi niyo byazananye. Hariho ibyo bita le disulfure canke les toxines bactériennes dusanga mu mazi tunywa, twavomye mw'irobini, muri rusengo, mu biyaga, hanyuma bigatuma glande thyroïde yawe itagikoresha icunyunyu iyode mu guhingura inkaburamubiri bita hormone T3 na hormone T4, izo hormone thyroïdienne, umwingo ukaba wadutse. Hari n'ibindi bituma, ariko ibi nivyo byakoze kubushakashatsi cyane n'abahinga basanga n'intandaro yo kugwara umwingo. Rero ubuzima bwo kwama ku mwumbati n'ibiyuhinguwe mu burobi mikendo, ubuzima bwo kwama ku muceri wera atana karoti wawutetsemwo zigwiriye, utawutekesheje amata ya soya, amata y'inazi, nukubusezerera igihe cyose biba bishoboka. Ibintu byo kwama ku bitumbura bakoresheje amavuta apfuye yirabuye nk'umushatsi w'abagore, baguma badimbamwo bijya bifate nk'uburozi, bifate nk'ishyano. Uzobirya ibitumbura ubiha umwana kubera ibyago wagize mu mufuko, kubera amafaranga atayo yo kurya indya nzima. Ibintu byo kwama ku mukate n'amabenyi no kubisezerera igihe cyose biba bishoboka. N'abantu bakirya inyama naho zisanzwe zaratumariye abantu, nibaziteke mu mazi, birinde zirya nyama zitaragaje ku muriro zigafumba umwotsi, zirya nyama zikaranze zigafumba umwotsi, arya amafi ataragaje ku muriro agafumba umwotsi. Ukiyirya wopfa umuyitogosha mu mazi, ugashiramo ibitunguru, itomati zawe, tuvuta, kunyu, ugatogosha, hama ukihereza. Sindya ifi, nta n'umwana wanje noyigaburira, na madame wanje ntayarya. Singa inyama, nta n'umwana wanje noyigaburira.
umwana wanje mukuru afite imyaka 10 ntarabona ifi, ntarabona inyama, ntarabona indagara mu rugo, ariko wowe ukibikoresha irinde kubiturira n'umuriro mwinshi mu kotsa no mu gukaranga. Biba birimo uburozi butera indwara nyinshi, harimo kanseri, harimo n'umwingo, kubera nk'akararo bimwe nababwira les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ubumara bwiremare ngo butari busanzwe mw'iyo fi, butari busanzwe mw'iyo nyama, butari busanzwe mw'ivyo birayi, mw'ivyo bijumba ukoramwo amafiriti, ariko bwiremare ngo kubera umuriro hajya umwotsi ufumba. Rero burya isi humanijwe n'abayibamwo kuko batamenye amategeko ngo bayitondere. N'indwara hanini ziterwa n'ivyo twikwegera, kubera kubaho mu bihe by'ubujuju tutazi, tupfa kumiragura gusa tutazi ibyo turiko turamire byari byo kwari uburozi ari ubumara. Ni byiza rero kwiga guhindura ingendo. Ubu rero namaze kugwara canke namaze kugwaza umwingo, nokura umuti hehe wo kuvyimbura glande thyroide yanje tarinze kubagwa, nkazosanga yaravyimbutse neza neza. Ngiye kubaha amoko 3 y'umuti, imiti yojanirana kugira ngo uvyimbure glande thyroide yawe, ni ukuvuga mu yandi majambo umwingo uveho, kandi glande thyroide yawe uyisubirane kandi gumikora neza. Abantu benshi bazi ko umwingo udakira, ariko urakira. Tumaze gufasha abantu bakize umwingo. Kurikirana neza rero mu bwitonzi, kandi uze gusubiramwo cyane iyi audio, na cyane kubituma. Naho kwirangagiza ibindi byose ntubifate ku mutwe cyane, kubera hari ibintu by'ubuhinga bishobora kugucanga. Ibande kubituma, wibande no ku muti. Kubituma kugira ubizibukire, hama wibande no ku muti. Umuti wa mbere, ikinyobwa gihinguwe muri sezame hamwe no mu ngano bimejeje bikazana imigera. Ikinyobwa gihinguwe muri sezame hamwe no mu ngano, ivyo ni intete bimejejwe bikazana imigera. Ukuntu rero utegura ico kinyobwa: ronga neza sezame, uzikuremwo ivyatsi, amabuye, umusenyi, nambutaguze izikoze. Ronga neza ingano, uzikuremwo ivyatsi, amabuye, ivu, umusenyi, hanyuma uvyanikire vyume, mugabo ntubikarange. Hanyuma uhejeje kuronga, ufate ibiyiko 4 bya sezame zidakaranze n'ibiyiko 4 bijya barisha binini kwiye soupe vy'ingano zidakaranze. Ubyumve neza, sezame n'ingano bidakaranze ibiyiko 4. Uhejeje kubironga neza, genda uce ufata igicupa kinini zokwiramwo, nk'akarorero kirya gicupa kivamwo ubuki, nk'akarorero kirya gicupa kivamwo confiture. Ufate ujya gufundikizo wa kijya gicupa, ubutobagure n'umusumari mutoyi, udutoboro twinshi tutocamwo sezame, tutocamwo urugano twinshi, ujya mu mfundikizo wose wuzura udutoboro hamwe. Uwo mfundikizo uhakwa kumera nk'akayungiro. Uca ufata za sezame bya biyiko 4 waronga, ushiremwo zangano bya biyiko 4 waronga, ushiremwo ubwo nyene bigikanye. Hanyuma uca upfundikira na wa mupfundikizo wawe utobaguye. Tugende ufate nk'akarero nk'ahantu ku meza cyangwa ku gatebe hameze neza hasukuye, uce ucurika ca gicupa gitobaguye, za ntete wahejeje kuronga zikibombye zirimwo, kugira ngo amazi yose arimwo aguma jojota, wewe wibereye mu bindi bikorwa vyawe. Hanyuma haheze nk'amasaha 6, fata ca gicupa ufundurure, usukemwe yandi mazi, hanyuma uce ucurika ya mazi yose ajojote avemwo. Kirazira ko haguma hatezemwo amazi, ushiramwo amazi gusa, mugabo ubwo nyene ukaciyakuramwo akajojota gahera. Ca gicupa ukacibongera ukagicurika, akazoguma yijojotera, we wibereye iyo. Amasaha 6 aheze, ukacushiramwo yandi mazi. Hanyuma ni ukuvuga ko amazi yashiramwo 3 ku munsi, ucuyakuramwo ca gicupa ugicuritse, akaguma yijojotera. Ugashiramwo amazi, ukaguma ugiteretse, hakagumamwo amazi, za ntete zawe zirabora aho kuzomera. Iyo rero ushiramwo amazi buri masaha 6, buri masaha 6, mu gitondo saa 6 ku mugoroba ushiramwo amazi, ucucurika ajojota. Hagati y'iminsi 3 n'ine, zangana na za sezame zawe zica zimera. Nivyo twita la germination, processus de la germination, les techniques de la germination. N'ubuhinga bwo kumeza ibintu by'intete byose babimeza uko nyene. Ibintu by'intete ari sezame, ari ngano, ari bigori, ari soya, ari amasaka, ari uburo n'ibindi by'intete bimezwa mu bwo buryo. Igihe rero intete zawe zameze, uri kurarabisha amaso wogereranya yuko zoba zifise imigera legerme ingana nk'isantimetero nka 2, uca uzikura mwa caki cupa cawe,
hanyuma ukaca ushira mu isafuriya, mu isorori, mu ibasa, hama ugasukamwo amazi asanzwe meza yo kw'irobine, hama ukazironga. Hanyuma uhejeje kuzironga ukaca ufata nk'amazi abize avuye kuzikarikarabira ugasukamwo, ugacisha mu gusurongorora n'amazi abize kubera utaza kuziteka. Hanyuma uhejeje kuzirongorora rero turondera akamashini bita mixeur kajanjagura gasya kajwangajwanga kagasya, nko ku bantu baba mu bisagara vya Bujumbura, Gitega, Ngozi, Kayanza, Cibitoke n'ahandi. Abasirimu bo mu bisagara biroshe ko baronka ubutari umusirimu ngira yoshira mu isekuro agasekura kugira basekura isombe, ariko abasirimu babishoboye agenda mu mamangazini baguriramwo ivyombo vyo mu gikoni, mu ma alimentation, mu ma supermarché, mu ma shoprite, nko ku bantu bari mu bindi bihugu bifite ama shoprite, ibimangazini binini bidandaza indya n'ivyombo vyo mu gikoni n'ibindi bikoresho bitandukanye. Hanyuma akabaza akamashini bita mixer, mu Congereza bakita mixer. Ico gihe rero ucushiramwo zangano zawe na za sezame zimeze, ugiheza kuzikura mu mazi asanzwe n'amazi abize, hanyuma ukaca usya, ugasya washizemwo mwiritiro rimwe ry'amazi ibikombe 2 vya mirongo. Kubokoresha isekuro yogeje neza, bosekura atamazi arimo ko niho bisekura harimo amazi ngo binoge. Hama ivyo wasekuye ukaca bisuka mwiritiro ry'amazi bimaze kunoga neza, hanyuma ukacukanya. Yabo yakoresheje mixer yoshira mu gitambara gakanya, yabo wasekuye mu isekuro yoshira mu gitambara gakanya, kugira ngo rya litiro ry'amazi ryose rice rikuramwo ibintu byose biri muri sezame, ibinure, proteine, ibyunyunyu n'ibindi byinshi byose bica biza mwayo mazi. Ibikamvugo gakanya ugata, hanyuma ibyo ukeneye byose bisanga mwayo mazi. Haba harimo iyode nyinshi, haba harimo icunyu bita zinc cinshi, haba harimo icunyu bita selenium cinshi, magnesium cinshi n'ibindi byinshi cyane biba byagwiriyemwo. Mu bisanzwe abahinga bavuga ngo la germination c'est la résurrection. Iyo ibintu by'intete wabimejeje haca haba izuka, umukimba w'ibintu byinshi umubiri ukeneye, ibyarimo bikiyongera ku ncuro 100, bivana n'ubwoko bw'ibirimwo. Nka vitamine B ziyongera incuro 4, ibyunyunyu byiyongera incuro 4 n'ibindi byinshi gusumba urugero byarimwo bikiri intete zumye, kubera hariho imigera idatera ingwara, les bactéries ça profite, ziza kugwiza ibirimwo. Iyo zinc, selenium, magnesium ifatanye na iode biza gutuma glande thyroïde itangura gukora neza buhoro, kazosanga bifatanye n'ubundi buvuzi tuza kubabwira umwingo wawe warazimanganye burundu batarinze kugushira kw'imbugita ngo bakubage. Uwo n'umuti wa mbere w'ikinyobwa gikozwe muri sezame n'ingano. Bigusaba gusubiramo iki gice ukacumviriza kenshi kugira ugifate ku mutwe, wandika ku rupapuro kugira ubimenye neza. Ntibigoye, biroroshe. Umuti ugira kabiri ujana n'uwo wa mbere ni agatsima gakozwe mu ibumba ryera, argile blanche, canke mu ibumba ry'urwatsi rutoto, argile vert. Fata ikiganza cawe ukiramvure, intoke zifatanye, suka ko ibumba wuzuze ku ico kiganza cawe, ucugira ibiganza bibiri vyuzuye, 2 poignées de poudre d'argile blanche ou verte. Cufata iryo bumba ibiganza bibiri vyuzuye, ushire ku isahani y'ibumba imeneka, ikintu atari icuma kandi atari plastique. Hanyuma uce wimba akanogo mw'iyo fu, akanogo hagati na hagati, hanyuma uce usukamwo utuzi duke, hanyuma ukoroge n'agati gushika naho yafu ihinduka agatsima kagumye kujya kubugari bw'umwumbati, ikintu atari kinombori kandi atari ibintu bishayagirika. Cufata rero ibabigisha ritoya nk'akarorero ringana n'ikiganza c'umuntu, hanyuma rimwe urihometse kwa wa mwingo, woje usanga wawupfutse wose hamwe atagace kaboneka kaho umwingo uvyimvye. Ibabigisha iryo pfuka hamwe izosi hose, uca urishira ku meza, ku ntebe, ku gatabure. Hanyuma uca ufata ka gatsima rero watovye mwa yafu y'ibumba, uce ugasanza kwa ryaba bigisho mugabo udashika n'imperampera, hanyuma usanze ku buryo hose ringanangana impimbatimba eteseri. Uca uterura ryaba bigishu, uca uhomeka kwa wa mwingo wawe hose utwikire, ishuri ry'inyuma ibumba rihure n'umubiri. Tufata ibande ijya yo muri farumasi
bashira ahantu umuntu ababara yahinyagaye nk'abajya bariko barakina umupira urabona irya bande bashira ko bande adhesive uce ufatisha rya bumba ucisha hamwe izosi n'inyuma uzungurusha mugabo utiniga kugira ngo sibumba rigumeko hayo umuco reka rihagume amasaha ari hagati ya 3-8 ubone kurikora ko urite usigarane ya bande gusa kuza gusira kuyikoresha haciye iminota 30 ukuye ko rya bumba cushira ko irindi riteguye uko nyene ayandi masaha 3 canke 4 ucurikura kurite usigarane bande haciye iminota 30 yo kuruhuka ucushiraho irindi riza kumara amasaha 3 canke 4 bisigura mu yandi majambo yuko ibumba rimara ko amasaha 3 canke 4 ukaburi kuye ku karita kacuruka iminota 30 ukashushira kwirindi amasaha 3 canke 4 ugakura ku karita ukacuruka iminota 30 ukashushira kwirindi rimara amasaha 3 canke 4 nuba kubikora 3 ku munsi iryo bumba rijyaniranye na yangaburo yawe y'ikinyobwa gikozwe muri sezame n'ingano bimejeje bikazana imigera ukoresheje akamashini mixer canke isekuro ku bari mu gihugu hagati mwabwa buryo nababwira bifise ubushobozi buteye ubwoba budasanzwe bwo kuvyimbura aho havyimbye uwo mwingo mugabo mu gihe uwo mwingo uba waraje ko utuvyimba bita nodile mana utuvyimba tutarimo kanseri iyo ngaburo hamwe n'iri bumba ni byiza ko wongera ko n'uyu muti ugira 3 kuko uyu muti ugira 3 ntufasha gusa mu kuvyimbura umwingo no mu gihe uba uri kutuvyimba bita nodile tutarazamwo kanseri bica bituma wa muti wa mbere ca kinyobwa na wa muti wa kabiri rya bumba bivariganye n'umuti wa 3 niyo haba hariko n'uto tuvyimba natwo nyine tuca tuzimangana umuti bita maceration d'ail ubugizwe n'indimu na tungurusumu n'amazi none nubuhe buhinga bwo gukwega ibiri mu ndimu n'ibiri muri tungurusumu muri kino kiganiro ntitugaruka mu bigize indimu na tungurusumu ukeneye kuvyumviriza saba audio mu mugwi wa WhatsApp wa Nifateki Ngaburikiza twakoze zitandukanye tuvuga indimu na tungurusumu nk'akarorero usabe audio twakoze ku ndwara yitwa fièvre typhoïde kuri fièvre typhoïde tugeze ku buvuzi bwayo twarerekanye ibigize indimu na tungurusumu ariko aho twabivuze cyane gose saba audio twakoze ku mutobe ukinga ukavura kanseri ugizwe na tungurusumu indimu karoti beterave rouge na concombre uza kumenya ibintu bikomeye cyane aha rero tubigaruka kukubera umwanya tukwereka gusura umuti ukuntu ukogwa amazi nico gikoresho kiza kudufasha gukwega ibiri mu ndimu na tungurusumu solva universel babitegura kugukurikira fata intete 50 za tungurusumu nini bijya bitungurusumu biva hanze binini vyera intete 50 zitonora kure ko bijya bishishwa ronga indimu 3 nini nshasha uzirongane n'izo ntete 50 za tungurusumu sekura tungurusumu 50 zimwe waronga indimu 3 nini nshasha ucuzikatagurana n'amashishwa yazo ivyo byose cubyinika mu gasafuriya mu gasorori ataraka plastique kandi katagwingese karimwo iritiro rimwe ry'amazi avuye ku ziko akiri karabira ubwo nyine ukiyakora ku ziko ucusuka mu zandi mu nazabitungurusumu ucupfundikira bireke bigumane nk'amasaha 3 hagati y'isaha imwe n'amasaha 3 ya mazi aba yakweza ibintu byose akeneye mu ndimu zikataguye no mu bitungurusumu bisekuye kuko amazi ni solvant arafise ubushobozi bwo gukwega ibintu bikayajamwe cokanya umimine ibikamvugwa bya tungurusumu n'iby'indimu byose ute hanyuma ucushira mu gacupa upfundikire neza bidahema utereka ahantu bitakigwa ko n'izuba bitakigwa ko n'umuco w'itara iryo litiro rero ryose ririmo ibyo bintu bivuye mu ndimu na tungurusumu indimu 3 nini n'intete 50 za tungurusumu iryo litiro cy'unywa mu gitondo saa 6 no ku mugoroba uyu muti rero ugira 3 urahambaye cyane nturya wa mbere n'uwa kabiri kuba bishoboye rero bagomba kwivura umwingo neza yokoresha kijya kinyobwa ca sezame n'ingano bimejeje agakoresha iri bumba homeka ku mwingo hamwe n'iki kinyobwa yahinguye mu ndimu na tungurusumu bikajyana ari 3 mu mwanya umwe akabitangurira umunsi umwe akazobihereza rimwe none azomara ikiringo kinganiki ariko arivura
yomara ikiringo kiri hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3 biterwa n'ubunini bw'umwingo ukuntu umwingo ungana bigaterwa n'icyabiteye ariko ni navyiza gusaba impanuro z'ubuhinga kugira ngo ubwa mbere kwa muganga babanze bakwemeza ati ugwaye umwingo. Cyo ni cyambere nturabira inyuma ngo ubone waravyimbye kuko ntubuzi kiri imbere n'uwo mwingo. Ushobora kuba waravyimbye umwingo harajemwe na kanseri, ibi ntacyo byogufasha harajemwe kanseri. Iyi miti 3 ni gihugu gwaye umwingo mugaba ata kanseri irimo. Harajemwe kanseri urumva bisaba ubundi buvuzi bwa kanseri ifatikanije n'ubuvuzi bw'umwingo. Nibi ushizemwo ubuvuzi bwa kanseri. Uyu muti nimero ya mbere n'iya kabiri n'iya gatatu ndabisubiyemo. N'umwingo wavyimbye ariko kwa muganga barabonye neza ko ata kanseri irimo. Naho bahari kutuvyimba bita nodule bene ata kanseri irimo. Ivyo byose bikabizimangana hagati y'ukwezi n'amezi 3. Iyo rero umwingo wazimanganye hamwe uhakora ko wumva ko atakivyimba kirimo hatabyimbye, ni byiza kucubanza akajya kwa muganga bakakubwirira ecography diku ecography yo mwizosi kugira ngo barabe koko umwingo atakibazo ufise. Kuba bishoboye mbere yoce agira dosage hormonale ya hormone T3 na hormone T4 kugira kwa muganga barabe yuko umubiri wawe uzifise ku rugero rukwiye, aho tumenye uti narakize burundu nta kibazo gifise. Hanyuma ugacushima Imana ugatanga intahe z'amashimwe kw'Imana yaremye ibidukikije mu ntumbero yo gukinga no kugabanya umubabaro mu bantu. Iyi nyigisho rero ni muyiha agaciro uyumvirize kenshi, yibike muri carte memoire muri ordinateur yawe, yinyanyagize hirya no hino mu gihugu cyose uboroshe no mu bahambaye. Uba wifatikanye n'ikigo Nifoteke Burundi mu gikorwa cy'iteka twiyemeje yuko imvura igwa izuba ryaka tuzoguma dukorera kukinga no kugabanya imibabaro mu bantu. Ngiyi impamvu rero leta yacu y'u Burundi tuyihimiriza yuko ikwiye gutangura umugambi wo guha agaciro ubuvuzi kama bugahabwa ikibanza bubereye mu gihugu. Ubuvuzi kama leta nibushigikire, ibushiremwe amafaranga, ikorane n'abahinga b'abavuzi kama atarabafitirizi, ibakingire hamwe ubuvuzi kama atanyanyaswa zira umwuga wiwe. Mwumvise nk'ibi bintu dusiguye hano, mwumva mu by'ukuri twe turabarozi turabafitirizi. Sinumva impamvu ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri leta y'u Burundi budashigikira ubuvuzi kama ngo abavuzi kama bakora ibyo bazi bize bahabwe ikibanza bakingirwe, ata muntu akinyanyaswa ngo yangazwe apfungwe atotezwe kuko yakoze umwuga wiwe neza. Abantu barakwiye kwirengagiza inyungu zabo bafise bakiyumvira inyungu rusange z'igihugu zabene gihugu aho gushira imbere inyungu zabo ku giti cyabo. Nawe Imana yaraguteruye ikagutereka mwayo mabanga, ntiyaguteretseho ngo uce ukoresha ijunja ugasare wigira igikoko abantu bagutinye, n'abariko barakora ibikorwa byiza ubanyanyasa ubangaza ubaturubika ubatoteze. Oya, ubuvuzi kama nibuhabwe ikibanza bwigishwe mu gihugu, abantu bigishwe ubushakashatsi bwo gukinga indwara no kuzivura hakoreshejwe imiti kama. Leta ibishiremwe amafaranga, habeho ikigo laboratoire ikomeye ihingura imiti. None nkajewe kubona nangazwa ngateshwa igihugu c'amavukiro atacaha nakoreye Burundi ngo nuko navumbuye imiti myinshi ivura igakiza indwara, ngo nuko abantu benshi bariko baratanga intahe z'ukuntu indwara zakize, ngo indwara zigiye kugabanuka mu gihugu. Nico nzira nta kindi, ngo nuko navumbuye umuti wa kanseri n'intahe zikaba zimaze kuboneka zo bakize. Ivyo none byotuma umuntu aca yangazwe. None ndababaza, mu Burundi murigera mwumva umurozi yapfunzwe? Mbwira umurozi arafungwa mu mpimba ngo ni umurozi. Mbwira umupfumu bamwe banyagaza ibirende intenderi bicaye ku dutebe twa bigombo. Mbwira umupfumu arigera ajyanwa no ku gasho ka zone ngo ariko arapfungwa ngo yapfumuye. Abantu bagandaza imiti y'ikirundi y'ivyatsi hejuru y'imivu hajya mu isoko kwijabe. Hari numwe murigera mwumva yafashwe ngo ajyane mu mpimba ngo ariko aradandaza ivyatsi mu mwanda? Haba n'intete, bamwe ntibazi no gusoma no kwandika. Ariko abo bitwa abavuzi kama bahawe n'impapuro
impapuro z'uburenganzira bwo gukorera ku bugaragaro babihawe na nyakubahwa umushikiranganji w'amagara y'abantu nyakubahwa Tade Ndikumana. Abapfumu bamwe banyagaza ibirende barafise impapuro, abavyitirizi bakora ibyo batazi no gusoma no kwandika barahawe impapuro. Ariko uzanye ubuvuzi kama bukorwa mu buryo bw'ubuhinga n'ubushakashatsi, ubu uri umwansi, ubuje kurwanya indwara, ubuje konona. Hariho abantu baca bavuga bati nyakubahwa mushikiranganje, uwo mwansi wacu mudukurireho aratubangamiye, urudandazwa mu minsi zarugiye kononekara. Umushikiranganje nawe cakoresha ububasha bwiwe akakwangaza akagupfunga, izuba ryaka imvura yagwa tuzoguma dukora. Iki ni igikorwa c'iteka cyo gukinga no kugabanya indwara mu bantu. Imana ibaheza. Inshuti namwe bagenzi bakunze ikigo Nifoteke Burundi, aha niho ikiganiro cacu igarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti, mu babanyi, mu bagenzi, mu mukorana ku kazi, kugira ngo ubu butumwa bwiza bushore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi byinshi. Mushora kandi no kwironkera n'ibiganiro vyacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nifoteke Burundi irenga 150 yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye. Kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu, kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye. Hanyuma mukaca muronka ivyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abandi. Kubifuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu icyo cyose cyo kw'isi biciye ku buhinga bwa WhatsApp, mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439. Mwari kumwe na jewe Alex Harimensh, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.